Imisi ni mibi, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe ciherezo. Kandi burya bene data nubwo abantu menga ntitubibona, hari igihe abantu twibereye ahantu dusinziriye. Wari ukwiye kuba icitegererezo, nanje nkaba icitegererezo ca mugenzanje, nawe ukaba icitegererezo ca mugenzawe, kuko ni wabicitegereza aho ubaye, nanje nkaba icitegereza aho mbaye, ubwami bw'Imana buzokwaguka, abantu b'Imana bagwire babe benshi. Ariko nitwaba umururazi, tuzoba urugi rutangira abandi kuza kuri Yesu, kandi twashika mwijuru Imana izobitubaza. Kandi murabizi impembo y'abagabitanije n'abakoze uko n'umuriro udahera, n'umuriro udashira. Yesu nabahezagira. Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intahengirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu groupe WhatsApp atandukanye, nongeye kubaramutsa amaro umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe ndi mwene so niyo nizeye Elia, musanzwe mumenyereye mu bitari bike ku Ntahengirakamaro TV. Yesu nabahezagire. None rero uyu munsi ngiriye ubuntu n'Imana bwo kugaruka kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Hari amajambo y'Imana Imana yashyize ku mutima, amajambo y'Imana maranye igihe, amajambo y'Imana numva vy'ukuri twoganira uyu munsi n'abantu b'Imana. Yesu nabahezagire. None rero reka nsenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, nyene icubahiro cishi, ndagushimiye mwami wacu kubw'urukundo no kubw'imbabazi zawe nyakubahwa, wongiriye ubuntu n'ikigongo kugaruka imbere y'ubwoko bwawe. None rero mwami wacu, mu izina y'umwana wa Yesu Kristo mukundwa, ndakwinginze ntaba ari jewe, ariko nyakubahwa aze kuba ari wewe. Mana uzoba ukoze, ushuza kandi usigurira ubwoko bwawe, mpwemu wawe yera Mana abe ari wasigurira abantu rino jambo. Ubundi bw'Ijeho ntacyo mfise novuga, ariko nyakubahwa wewe niwe muvuzi w'ijambo, kuko ni wewe uri Imana, ni wewe nyene ijambo. Nyakubahwa ucuza ubane nanje muri kano kanya, kandi ubane n'abazokumviriza ubutumwa bwiza, uzoba ukoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru, na uyu munsi hari amajambo numva twosangira muri iki gitondo. Yesu nabahezagire. None rero abafise Bibiliya tunyarukire mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Yeremiya, ni igice caho ca 35. Turaza guhera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo icitegererezo ku barekabu. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho mu gihe ca Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ibuyuda, riti genda ku b'inzu ya Rekabu uvugane nabo, ubinjize mu ngoro y'Uhoraho, ubashikane muri kimwe mu vyumba vyubatswe kuri yo, ubahe vino banywe. Nuko ajana Yazaniya mwene Yeremiya wa Habaziniya n'abo bavukana n'abana biwe bose n'ab'inzu ya Rekabu bose, mbinjiza mu nzu mu ngoro y'Uhoraho, mu cyumba ca bene Hanani wa Igidariya umuntu w'Imana, gihereranye n'icumba c'abaganwa cari hejuru y'icumba ca Mayasaya mwene Shalumu umushibamyi wo ku muryango. Ntereka imibindi yuzuye vino
bo n'amakarabo imbere y'ab'inzu ya Rekabu, ndababwira nti ngiyo vino nimunywe. Nabo baravuga bati nta vino tunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yatwihanikirije ati ntimumuze mwigere munywa vino mwebwe canke abana banyu, canke ngo muze mwigere mwubaka inzu, canke ngo murime, canke ngo mutere uruzabibu, canke ngo hagire uzogwitirirwa ariko iminsi muzomara yose muze mube mu mahema, kugira ngo mubone kuramba mu gihugu mubamwo. Kandi twumviye Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza mu vyo yatuzirije vyose kutanywa vino iminsi tuzomara yose, twebwe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, no kutubaka amazu yo kubamwo, no kutagira uruzabibu canke itongo canke imbuto zo gutera, ariko twibereye mu mahema twumvira iragi ryose, iragi rya vyose Yonadabu sogokuruza yadusigaranye. Maze rero Nebukadineza umwami w'i Babuloni ateye iki gihugu, turavugana tuti ngo tuje i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakarudaya, duhunge n'ingabo z'Abasiriya, niko kuba i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya riti uku ni kuhoraho agize nyene ingabo, ati uku ni kuhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati genda ubarire abagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu uti mbega ntimworoha mwemera indero yanje, mwumvire amajambo yanje, nije Uhoraho mbibajije. Amajambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yihanikirije abana biwe ngo ntibanywe vino barayashitsa no gushitsa kuri uyu munsi ntayo banywa, kuko bumviye iragi ry'abasekuruza. Ariko jeho navuganye namwe, nama nzindurwa no kubabarira namwe ntimwanyumvira. Kandi mbatumye ko abasavyi banje bose abo navugisha nama nzindurwa no kubatuma ntendane mugaruke, umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutunganye ibikorwa vyanyu, mwoye gukurikira izindi mana ngo muzigendanire, niho muzobona kwibera mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza. Ariko ntimwanteze ugutwi canke ngo munyumvire bene Yonadabu wa Rekabu ko bashikije iragi rya sekuruza yabasigaranye, ariko ubu bwoko bwo ntibwanyumviye. Nuko rero uko niko mvuze jewe Uhoraho Imana nyene ingabo, Imana y'Abisirayeli, ntehe nzozana ku Bayuda no kubaba Yerusalemu bose ibyago byose nabageneye, kuko nababuriye bakanka kumva, nkabahamagara bakanka kwitaba. Nuko Yeremiya abarira inzu ya Rekabu ati uku ni kuhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati ko mwumviye iragi rya sogokuruza Yonadabu, mukitondera amabwirizwa yiwe yose, mukagenza nk'uko yababariye muri vyose. Nuko rero uku ni kuhoraho nyene ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati Yonadabu mwene Rekabu ntazokwigera abura uwo kuzokwama ahagarara imbere yanje gushitsa ibihe byose. Yesu nabahezagire. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Naya majambo y'Imana twasomyemwo atari make, ariko ijambo ngahanye ry'urufatiro mfisemwo ni ijambo rivuga ngo icitegererezo, kuba icitegererezo. Aha ijambo ry'umutwe rivuga ngo Imana ikuri icitegererezo kuba Rekabu. Yesu nabahezagire. Ababene Rekabu wari umuryango
nk'uko twese dufise imiryango dukomokamwo, Yesu nabahezagire. Umuntu wese arafise aho yakomotse, arafise papa wiwe na mama wiwe, arafise sekuru na inakuru, arafise sekuruza na inakuruza. Kugenda kwa kundi mwese mubizi amazina, umuntu wese aba afise inkomoko. None rero bene data, duhereye mbere mu aho tuvuka, aho tubaye, ndetse no mu gihugu, murabizi buri gihugu canke buri muryango wose urashobora kuba ufise ico wihanikiririjwe canke ico novuga yuko mwo muryango ari ikintu ntarengwa badashobora gukora. Yesu nabahezagire. None rero aba bantu uyu sekuru wabo hariho ico yari yarababujije kunywa vino, arababuza gutera uruzabibu, arababuza no kubaka, bategeka ko baba mu mahema. Nk'uku nk'akaro uyu munsi nk'umuvyeyi yobuza abana biwe ati ntimuze munwe urwagwa, ntimuze mutere n'ibitoki, ndetse ntimuze mwubake n'amazu, muribera mu mahema. Yesu nabahezagire. Bene data, aba murumva iri sezerano ntibariciyeko ngo bibaze ngo abati ko atakiriho ubu natwe turashobora kubihindura. Oya, baragize bati iragiye dusigaranye, dutegerezwa kugira iki? Kurigumana, guteba naho Imana ituma uyu yavugishwa n'Imana kuri bo ati genda ndagutumye kuri aba bantu kugira ngo urabe uko biza kugenda. Bajane mu rusengero, mu vyumba byo mu rusengero, ubatereke imibindi ya vino. Acara batora arabajana nkuko twavyumvise, abajana mu cumba kimwe mu vyariho, abatekera mwizo nzoga, baramubwira ati mugenzi, oya ntituruha, tugira iki? Dukorako, kuko dufise iki? Isezerano, dufise ico twagize iki? Twihanikirijwe. Ntibaravye ngo ni mu rusengero rw'Imana, ntibaravye ngo uyu muntu abazaniye iyi vino, ntibaravye ngo ni umuntu w'Imana. Bagize bati oya mugenzi, icuri cose uko witwa kose, twebwe turafise ico twagezwe, kandi ico twagezwe naco ntidushobora kukivako. Yesu nashimwe. Bene data, uyu munsi abantu twarakijijwe niko, abantu twarihanye ibyaha. Nk'uko musanzwe mubizi, intambuko nkuru z'umukristo ni zitatu. Murabizi yuko hariho kwihana, ubwira kabiri akabaho kubatizwa mu mazi menshi, hagaca habaho n'umubatizo wa mpwemu yera. Yesu nabahezagire. Birashoboka muri ivyo ukaba ufise bibiri cyangwa ukaba ukwije vyose. Yesu nabahezagire. Ariko mumenye neza, hariho ibintu natwe nk'abakristo, nk'abantu bariko baraja mu ijuru, twihanikirijwe. Yesu nashimwe. Umuntu iyo yihana ivyaha kugira ngo abireke. Yesu nashimwe. Umuntu yihana ivyaha kugira ngo abivemo, ntavyihana ngo ace yama abikora, ahubwo agira intambara, agira ingwano yo kugwana na vya bindi kugira ngo ntabisubiremo. Yesu nabahezagire. Ariko uyu munsi kibabaje kandi giteye ubwoba bene data, nuko umuntu ashobora kuba yitwa umukizwa, akitwa uwukorera Imana, akitwa umuririmbyi, akitwa umukozi w'Imana, ariko hariho aho atarashika. Yesu nabahezagire. Ukaba wa muntu witwa umukizwa, winjira imisi yose ya ishengero ryategekanije, aho usengera ntaho nzi, ariko ukaba wa muntu adafise ico yihanikiririjwe. Yesu nabahezagire. Nico yihanikiririjwe ugasanga wewe agira ati mwarimu ntambona, pasiteri ntambona, umurongozi kanaka ntambona, bamwe dusengana ntibambona. Ko batambona rero, nimba rutuyoga ndaza gufata ubuhoho. Imana dutabare. Hariho ivyadutse. Yesu nashimwe. Hariho ivyadutse ngo nutwabakizwa, aho Yesu ndababujije kunwa, ariko ni munwe mugabo mumenye yuko hariho umunsi muzobibazwa. Yesu nabahezagire. Ukagenda ugafata amusteri ugacangana koka, ugacuja mu bandi ukicara,
cyangwa ugafata amusteri ukavanga n'ibindi, cyangwa ukafata bya bindi bitango na makiki ukavanga na coca canke citro, murabona ko byo bisa n'amazi, ugaca uja ngaho mu bandi ngo uri kunywa agafanta, kumbe naho uri kunywa inzoga. Imana dutabara. Aba bobo bari bazi ico bihanikirijwe, bagira bati aha naho uko vyogenda kose yaravutse. Yesu nabaheza gihana natwe, Imana yaravutse, Yesu yaravutse, Yesu nashimwe. Hariho ibizira, Yesu nashimwe. Uyu munsi naho bobizana, naho yoba umurongozi nde, naho yoba ari umeze gute, akazana ibizira iwawe, ategezwa kuvuga uti oya, jewe ndi umuntu w'Imana, je narafashe ingingo, jewe narakijijwe, jewe ndiko ndaja mwijuru. Yesu nabahezagira. Nimwibaze nk'ubu uri umuntu yamenye Imana, uri umukizwa, uri umuririmbyi, ufise n'igikorwa kanaka ntazi mw'ishengero, nk'ubu unye uzobona papa wawe, dufate ko papa we ntakijijwe, abavyeyi bawe ntibakijijwe, ukazobona aje kukuramutsa azanye ikazi ya ivyeri. None ubwo vy'ukuri tuvugana ukuri aho utari umuntu yafashe ingingo azi ico yihanikirijwe n'Imana, ubwo ntiwumva ko iyo kazi woyakira ukayizana no mu nzi yote, jewe ko ntazinwa ntaco, baraza kuziterekera nta ngorane, jewe ndaza kugira ngo ico mfata nta kibazo ko mbona banshirimwe agafanta. Oya, aba bavuze bati umviriza, twebwe twarihanikirijwe, niragi twahawe, ntituruha dukoza ku munwa. Yesu nabahezagira. None ukagira ngo Yeremiya ntiyari umukozi w'Imana, ntiyari umuvugisho wa n'Imana, kanatsinda ni n'Imana yari yamutumye. Yesu nabahezagira. Bene data, nimba abana b'abantu barashoboye kuzigama iragi rya sekuru wabo yari yarabahaye, birakwiye ko umuntu wese, Yesu nabahezagira, birakwiye ko wewe uvuga ko wakijijwe, wewe uri kuja mwijuru, birakwiye ko jewe nawe dufata ingingo. Bene data, ugasanga umuntu yarakijijwe, ugasanga umuntu agenda na Bibiliya, ugasanga n'umururazi yamibamba mu babanyi, arabaryagagura, mu gutukana akaba uwa mbere, mu kwankana akaba uwa mbere, mu kuvuga abandi akaba uwa mbere, insaku ugasanga zaramumaze, kandi yitwa umukizwa, yitwa umuntu ariko araja mwijuru. Imana idutabare. Yesu nashimwe. Bene data, twari dukwiye kuba icitegererezo. Icitegererezo nukuba akarorero keza. Iyo umuntu abaye icitegererezo nukuvuga abantu bose bomurabiyeko. None aho ubaye mu vy'ukora, aho ugendera, mbega ubona abantu uyu munsi bo kurabirako? Yesu nashimwe. Mbega ubona ababanyi bawe bokizwa kubera wewe wabahaye akarorero keza? Mbega ubona mu nzu abantu bo kwihana kubera wewe? Yesu naduhezagira. Mbega hamwe ku kazi ubona abandi boshobora guhinduka bakavuga bati turavye naka, turavye n'inyifato yiwe, turavye n'ukuntu tubana, turavye n'ukuntu dukorana, hajya ahantu hari ni heza. Mbega ubona ubuntu bwami bw'Imana buriko buvugwa gute aho ubaye? Mbega izina rya Yesu uraryubahisha canke uraritukisha? Canke uri wa wundi aho uciye bavuga bati mbega urya nawe ngo yarakijijwe, bavuga ngo nikigende ngwehe kirya, kubera iki? Kubera ivyo ukora. Usanga aho biba ukiba nkabo, usanga aho bakora ubusambanyi ukaja mu busambanyi nkabo, usanga aho bavuga ibiterasoni ukabijamo ukabivuga nkabo. Imana idutabare. Bene data, twari dukwiye kuba icitegererezo, twari dukwiye kuba icitegererezo. Umuntu akavuga ati jewe hano narafashe ingingo, ndiko ndaja mwijuru. Ndabibutsa ijambo nkunda kubibutsa bene data, imbere y'Imana umuntu wese n'umuzigo wiwe, umuntu wese n'ivyiwe n'ivyo yakoze. Imbere y'Imana, Imana izobaza Eliya wankoreye iki? Mu vyo naguhaye wankoreye iki? Wabigenjeje gute? Hamwe mu babanyi wabayeho gute? Wamyiki? Yesu nabahezagira. Ikibabaje uyu munsi abantu bariko bami bibi aho kwami vyiza. Harageze naho umuntu atakironka ukuntu abwira ubutumwa bwiza abandi bivanye n'ivyo abakorera, canke ugasanga wewe nta kibi wabakoreye, ariko waje kubabwira ubutumwa bwiza kubera ari umubanyi wabo yitwa umukizwa, wagera uracavuga izina rya Yesu, kaza wumva ngo ha ngwemwe ngo murabanza mubwire naka kizwe, murabanza mubwire naka agira uku. Kubera iki? Abantu bariko bagenda nabi. Bene data, vyari bikwiye yuko umuntu wese yerekana icubahiro c'Imana ahari, izina rya Kristo ntiritukwe,
kubera jewe canke kubera wowe. Yesu nashimwe. Aba bantu baranse guca mu isezerano rya sekuru wabo, baravuga bati Yeremiya, uko biri kose ivyo uzana byose aha twebwe nukuri aha ntitugeze. Yesu nashimwe. Aha ntidushobora. Yesu nashimwe. Birashoboka bene data, ibintu bigenda bihinduka, imisi igenda ihinduka, uko iterambere riza niko haza n'ibindi byinshi. Birashoboka. None nk'ubu ibintu byo nk'akarorero basi, Yesu nabahezagire, nk'ubu woza wumva hajya uri canke hajya usengera, sinzi uko bimeze mugabo murabona ko hariho ibintu Imana itwihanikiriza by'ukuri. Umuntu w'Imana murabizi, umuntu w'Imana ubwa mbere yategezwa kwambara akikwiza. Yesu nabahezagire. Kandi umuntu w'Imana yategezwa kugwanya ubwibone. Umuntu w'Imana nimba ari umugabo yategezwa kwambara nk'umugabo, umugore akambara nk'umugore. Nk'ubu woza wumva aho usengera ahuri, Yesu nashimwe, ukaza wumva ngo ubu rero abagabo nimwambara impuzu z'abagore birahindutse, abagore namwe mwambara impuzu z'abagabo. None ubwo by'ukuri naho byaba bivuze umuntu yari umukozi w'Imana, ko wewe uzi ico wihanikirijwe n'Imana, ubwo wosho bigenza uko. Yesu nashimwe. Canke uyu munsi woza wumva ati uyu munsi rero nukuzana amakarito y'ivyeri duhejeje gusenga tuca tuzinwa. None by'ukuri egome ko bivuze umuntu nkawe, kandi abenshi bovyumvira ariko bikatunanira kumvira Imana. Yesu nabahezagire. Birakwiye ko umuntu wese amenye ico yihanikiririjwe. Nico gituma byasaba ko umuntu agenda muri Bibiliya akicara agasoma karaba ati mbega ndiko ndaraba Imana yanyihanikirije iki. Yesu nabahezagire. Imana yanyihanikirije iki. Abantu benshi uyu munsi bariko barakora ibyaha binyegeje, hagenda agasambana ati nta muntu yambonye, ntango sha je naho ntokona canke mugenzanje ngo akubone. Umenye yuko iri mwijuru yo yirakubona, kandi niyizoguhemba niyizonaguhana. Twari dukwiye gutinya Imana. Yesu nabahezagire. Twari dukwiye gutinya Imana tukabicitegererezo, kandi mumenye kuba icitegererezo ntuzoba icitegererezo mu bihe byoroshe gusa, birasaba ko no mu bihe bitoroshe tubivyitegererezo. Burya duhere kuri Nowa yabaye icitegererezo mu gihe kigoye, gutindaho Imana ivuga iti ndashimye Nowa, nuko yari mu bihe bigoye kandi byarimwe abanyabyaha benshi. Imana idutabara. Birasaba ko tuba ivyitegererezo. Yesu nashimwe. Nk'ubu nk'akarorero ugasanga umukizwa bagutumiye, washika kugo rubanza bagutumiye ko n'urubanza rw'ivyeri, inzagwa iki, bakuzanira ifana, hanyuma bagira gusengera urwo rubanza bati naka haguruka usenga, ugaca wuba ukava hasi ugasengera urwagwa, ugasengera iki. Imana idutabare. Yesu nashimwe. Abantu nitukizi nivyo turimwo, abantu nitukizi niyo tuja. Yesu nashimwe. Kiretse ko abantu muri no myaka harimo n'ababwiye ubutumwa bwiza bupfuye bakababwira igice aho kubabwira ukuri. Yesu nabahezagire. Kiretse yuko uyu munsi abantu bishwe kubw'inyungu za bamwe n'abandi bironderera aho kuvuga ubutumwa bwiza bubohora, bakavuga ibinyoma bakabahisha. Yesu nabahezagire. Imana idutabare. Imisi ni mibi, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe ciherezo. Kandi burya bene data, nubwo abantu menga ntitubibona, hari gihe abantu twibereye ahantu dusinziriye. Wari ukwiye kuba icitegererezo, nanje nkaba icitegererezo ca mugenzanje, nawe ukaba icitegererezo ca mugenzawe, kuko ni wabicitegereza aho ubaye, nanje nkaba icitegereza aho mbaye. Ubwami bw'Imana buzokwaguka, abantu b'Imana bagwire babe benshi. Ariko nitwaba umururazi tuzoba urugi rutangira abandi kuza kuri Yesu, kandi twashika mu ijuru Imana izobitubaza. Kandi murabizi impembo y'abagabitanije n'abakoze uko n'umuriro udahera, n'umuriro udashira. Yesu nabahezagire. Bene data, iki gihe turimwo ni kibi, aho abantu bariko bagenda bakabigwa, hariho ibyazira, abantu bariko barazirura. Uyu munsi kubw'iterambere abantu bavuga ati ubu reka nambare nk'uku, ngende nk'abariya, ni mvuge nk'abariya, byose nkore nk'abariya. Ariko mumenye, mwibuke bene data ko hari ibyo twihanikirijwe. Mumenye ko hariho ibizira, mumenye ko hariho ibyo umukristo atabereye gukora. Yesu nashimwe. Birasaba ko umukristo ahari, haba mu nyambaro, haba mu mvugo, haba mu bikorwa, haba mu bintu byose,
ko abicitegererezo akaba umukristo koko. Yesu nashimwe. Hamwe n'umuntu amubonye ataramuza agira ati koko ujya muntu ndabona ko atandukanye n'abandi. None gahewe bazokumenyera gute? Bazokumenyera kuki? Kandi uvuga kandi ukagenda ugakora nk'ivy'abandi bakora. Yesu adutabara. Bene data byari bikwiye ko umuntu wese afata ingingo. Murabona igihe gitera kiba kibi. Hari n'ibyo tutahora tubona canke ibyo twatubona tubona bishobora guhinduka kanya na kanya. Wari ukwiye nk'umukristo kubihagararamwo neza. Yesu nashimwe. Wari ukwiye kubihagararamwo neza kuko ejo ibintu bishobora guhinduka ugasanga uko wari ubizi, uko wari ubiziga birahindutse kuko bihinduwe n'abana b'abantu. Ariko nawe ntuce uhindukana navyo, umenye ico wavuganye n'Imana, umenye iyo wemeye ari izoguhemba. Yesu nashimwe. Abantu ingorane dufise dukora ibikorwa kubw'abarongozi bacu canke kubw'aho dusenga, ariko ntitubikore turaba twongera turangamiza imwe iri hejuru izoduhana canke ikaduhemba. Yesu naduhezagira. Twari dukwiye kubicitegererezo. Jewe nk'abicitegererezo, aho ndi nk'abicitegererezo, nkagwanira ukwera no kugororoka by'Uhoraho, nawe ukagwanira ukwera no kugororoka by'Uhoraho. Izina rya Yesu ntiritukwe. Yesu nashimwe. Bene data, reka ndababwira ikintu kibabaje. Iyo umuvyeyi yavyaye umwana, uwo mwana akaba umunyamafuti, akaba umunyamakosa, akabiga isuma, akaba umusambanyi, atukisha umuryango wose. Musanzwe mubizi ko bavuga ngo uvyara nabi ugatukwa n'abakwe, abakwe bakagutuka kubera wavyaye nabi. Iyo rero umuntu yavyaye umwana w'umunyangeso mbi, uwo mwanya mu makosa yose ntarugwa ku mwana gusa, ahubwo na se na nyina aramwegukira ko bica bigaragara yuko hariho ibyo bategerezwa gukora, naho bashobora kuba barabikoze bikabananira, mugabo birashoboka neza ko hariho ibyo bategerezwa gukora baba batakoze, kubera yuko burya hari uwahora akunda kumbwira ati ibyo ukora atari so n'inyoko. Kenshi birashoboka yuko abana harimwo ingeso zimwe zimwe z'abavyeyi bagenda batorana, naho rimwe na rimwe umwana ashobora kwanka. Ariko ndababwire, birababaje kubona uwo muntu aba icanke mu nzu y'Imana. Birababaje kuba umuntu yitwa umukizwa agatwara Bibiliya ariko agaca tukisha Imana. Yesu nashimwe. Agahegekera Bibiliya akayitwara n'ivyo, amakorasi agatera, ubutumwa bwiza akavuga, ariko agatukisha Imana mu bikorwa akora, akayihakanisha ibikorwa. Imana idutabara. Kandi mumenye bene data, abenshi bakunda kuvuga ngo Imana iraba mu mutima. Egome koko Imana iraba mu mutima, ariko mumenye yuko Imana iraraba n'ivyo dukora, iraraba n'ivyo twama, kuko ibibera mu mutima vyategezwa kugaragarira no ku mubiri. Ibiri ndani mu muntu akenshi bitebuke biza kugaragarira inyuma. Yesu nabahezagire. Kuko kugira ngo umuntu arinde akora icyaha agishitse, na cyane cyane ari ibyaha bitegurwa nko kwica umuntu, birategurwa. Gusambana ntawe upfa kubikorokera mwuko, ni ikintu gitegurwa, ni ikintu kibera mu mutima. Umuntu agatangura buhoro buhoro, gato gato abyipfuza, hanyuma agapanga ukuntu azobikora n'itarike n'umunsi naho azobikorera. Ni naco gituma uribesha uvuga ngo nambaye nabi, mugabo ngo Imana ngo irazi biri mu mutima wanje. Uribesha kuko usa inyuma, nimba n'inyuma uri gusa, n'imbere mu mutima wawe uri gusa, ntiwambaye. Yesu nabahezagire. Twari dukwiye kubivyitegererezo. Ugasanga uyu munsi abantu bariko birukira muri planning familiale kugira ngo bagabanye imvyaro, ugasanga nawe uri umukristo, uri umukizwa, witwa umupanekoti cyangwa witwa uwundi muntu, ugatonda hamwe n'abandi kubatonze kuja kurondera ibinini vyo kugabanya imvyaro. Imana idutabara. Ariko nagana babwira, Imana yarabibonye. Ugasanga uri umukizwa uranaririmba, utonze ku mupfumu, utonze ku murongo bagiye gusaba urusango, utonze ku murongo bagiye gusaba iyindi miti kanaka. Imana idutabara. Kandi uri umuntu w'Imana, witwa ngo uri umuntu w'Imana, ugatambikitse ukuguru kumwe iburyo ukundi bubafu, rego uzohanyukira mu nzira. Imana idutabara. Hariho ibintu abantu bariko bamwe uyu munsi kubera udufaranga, kubera uruhendo rw'umwasi. Ndababwire,
yego ngo nkunda kurya yariye igifyera kimumena itama. Bantu b'Imana nimurye mwongere murye, ariko hazoza umunsi wibuke kubiruka bitagikunda, wibuke kwihana bitagishoboka. Imana idutabare. Twari dukwiye kuba icitegererezo hamwe aho uhagaze uvuga uti jewe koko ndi umukristo. Aha ndabona muri ibi jewe ibi ntibindaba, je ndi umukristo nk'uko ababene reka bavuze ati twebwe Yeremiya twebwe ntidukangwa ngo tuzanye ngaha mu rusengero. Aha naho Bibiliya itatubwira byose, barafise n'andi majambo ashaka ko barabivuganyemwo. Yesu nabahezagera. Ntidukangwa nuko wowe tuze ngaha mu rusengero twebwe nitugeza. Yesu nabahezagera. Bashaduraka umwami agize ati rero ndababwire bagenzi, murabona ko byagenze uku, aha anye mwovyemera mukunamiriza imana zanje, nta kibazo ikigishushanyo nahagaritse mwe nibavuza amakembe niki mugaca mwunama bizobiza. Avuga ati mwami iryo jambo nanje twirikwa turayikubwirako, usanga iyi mana twebwe dusabye ishobora kudukiza kandi nayitodukiza nta ngorane ariko uyu munsi umuntu arazira utwo kurya tw'umunsi umwe. Imana idutabare. Uyu munsi umuntu arazira arazira udufaranga tw'intica n'ikize, akagurisha ubwoko bw'Imana, akava mu byo yasezeranye n'iyi Mana. Yesu nashima. Dusezeranira Imana kuzoyikorera kugeza dupfuye canke Yesu agarutse, ariko uyu munsi benshi biratunaniye, amafaranga yadutwaye. Yesu nashima. Bene data, ibi bintu byasaba yuko umuntu aba icitegererezo. Ibi bintu byasaba yuko umuntu wese ahari afata ingingo. Ibi bintu byasaba yuko umuntu wese ahari yerekana ukwera kw'Imana. Ibi bintu byasaba ko umuntu yiheba akiva ko kavuga ati jewe ndiko ndaja mwijuru. Bene data, umuntu wese nafata ingingo ati jewe ndiko ndaja mwijuru. Yesu nashima. Kuko ibihe biri imbere biragoye cyane. Yesu nabahezagire. Aha mwumvise ijambo Uhoraho yahereje yabwiye aba bantu ati uku ni kuhoraho nyene ingabo agize ati niwe Mana y'Abisirayeli ati genda ubarire abagabo b'i Buyuda ababa i Yerusalemu ati mbega ntimworuha mwemera indero yanje ngo mwumve amajambo yanje. Yesu nabahezagire. Amajambo y'Imana turanka kuyumvira mugabo aya twebwe hagati yacu turumviriranira. Yesu nadutabare. Umuntu hagati y'uwundi aramwumvira, ariko kumvira Imana bene data abantu benshi muri kino gihe biriko biratunanira. Yesu adutabare bene data. Byari bikwiye ko umuntu yumvira Imana, kuko aha kuri 15 yavuze ngo kandi nabatumye kwa abasavyi banje bose abo navugisha nama nzindugwa no kubatuma enda nimugaruke umuntu wese ave mu nzira yewe mbi mutunganye ibikorwa byanyu byoye gukurikira mwoye gukurikira izindi mana ngo muzigendanire. Niho muzobona kwibera mu gihugu nabahaye mwe nabasogokuruza, atariko ntimwanteze ugutwi canke ngo munyumvire. Bene Yonadabu wa Rekabu bashikije iragi rya sekuruza yabasigaranye, ariko ubu bwoko bwo ntibwanyumvireye. Nuko rero uku niko mvuze jewe Uhoraho Imana nyene ingabo, Imana y'Abisirayeli ntehe nzozana ku Bayuda no kubaba Yerusalemu bose ibyago byose nabageneye, kuko nababuriye bakanka kumva nkabahamagara bakanka kunyitaba. Yesu nabahezagire. Ko banse kumvira Imana, ko twanse kumvira Imana, ko wanse kumvira Imana. Yesu nabahezagire. Abantu mukurikirana ibiganiro bica ku Ntahingira Akamaro TV, murabizi ko tubibasangeza mu magroupe atandukanye. Murabizi ko twebwe ubutumwa bwiza abandi ayandi mashene musanzwe mubisanga kuri YouTube. Mugatwebwe turabibaha tukabishira kuri YouTube kugira ngo utashoboye utari mu mwayo magroupe abitore n'ahandi, ariko twe turabibaha kugira ngo muvyumve.
n'ibivuye ahandi tukabibaha. Bene data nagenda babwire ntacyo tuzoronka twireguza. Uyu munsi nikibwira bariya bayuda bahariya, irikira kubwira wowe Murundi, irikira kubwira jewe, wewe wumva ikirundi naho buri umunyarwanda mukaba wumva ibi, irikira kubwira Yesu nabahezagira ni jambo ry'Imana, si jewe ariko ni jambo ry'Imana. Imana yadutumye k'abantu, yamedutuma k'abakozi bayo, n'uyu munsi bama basemerera, n'umunsi tuguma dusemera hirya no hino abantu baguma basemerera, ariko abantu byanse ko bumva niri jambo ko twanse kubicitegererezo tukanka iby'Imana tubwiye. Ibibi byose byagenywe kugushikako cyangwa kunshikako, gushikaho utuye naho ntuye, bigiye gushika bizoshika atana kimwe kivuyemo, kuko babo barabaye icitegererezo, barashitsa iragi rya sekuruza wabo. Ariko wewe nanje uyu munsi biriko biratugora gushitsa isezerano no kuba icitegererezo aho tubaye. Yesu nadutabare. Bene data birakwiye ko umuntu wese abicitegererezo ahabaye, mu gikorwa urimwo no muco ndimwo tubicitegererezo, haba mu bikorwa by'Imana ukora ubicitegererezo, haba mu kazi ubicitegererezo. Yesu nashimwe. None rero bene data niri jambo ry'Imana tubicitegererezo aho tubaye. Yesu nashimwe. Tubicitegererezo imbere y'abantu kugira izina ry'Imana ntiritukwe. Yesu nashimwe. Niri jambo ry'Imana abazoryumviriza bakarishira ku mutima. Yesu ashishikare kubagirira neza. Reka dusenge kugira ngo Imana idufashe umuntu wese abicitegererezo. Ukabona mwene data utabaye icitegererezo, abakozi b'Imana aho bari urahazi, barakwegereye, genda ubegere, ubasaba impanuro, ubabaze no bicitegererezo gute. Yesu nabahezagire. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye kubwa rino jambo Mana. Ibintu byo kubicitegererezo nyakuwanda mbanje kuvyisabira na jewe nyakuwa, suko nabishoboye cyane, ariko Mana ndakwingenzo bingabire abantu bazokumviriza ubutumwa bwiza Mana, ubibagabire mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe giwe gutukwa, ahubwo ubwami bwawe bukwire hose Mana, kubw'abatubona, kubw'ivyamwa tuzoba turiko turama Mana, uzobukoze. Ibisigaye shishika kubana n'umuntu wari wese mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.